Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Turaramukije amahoro ya Kristo aho muherereye hose hirya no hino ku isi, abakunzi b'ibiganiro bya Saveur Divine. Tubashimira cyane by'ukuri ingene mwahisemwo kubana natwe muri nondwi, yabaye indwi nziza, indwi y'umugisha, aho by'ukuri Imana duhaye ijambo ryayo itwibutsa yuko dukwiye kubabera nk'uko iyaduhamagaye nayo ari yera. Mwarakoze cyane kubana natwe inondwi yose. No munsi turi kumwe na mwene So Nduwimana Dieudonné dusozera inondwi mu biganiro bya Saveur Divine. Nkuko musanzwe mubizi bitangura ku munsi wa mbere tukabisozera ku munsi ugira gatanu, gutyo tukasengera hamwe mu jambo tuba twize ko indwi yose. Imana yarakoze rero gufasha, gushoboza, guhezagira no gusiga abakozi b'Imana bagiye bakurakuranwa uhereye ku munsi wa mbere gushika uyu munsi. Rero Imana ishime kandi habwe icubahiro. Turashima Imana kandi kubw'umusavyikazi wayo Evangeliste Immaculée, Imana yizigije ikabaha iriyerekwa rya Saveur Divine. No munsi dusozera icigwa cacu tumazemwo inondwi yose kubabera nkuko Imana duhamagara yera. Turasoma amajambo y'Imana ari mu gitabo ca mbere c'Abakorinto mu gice ca mbere ku murongo wa 2. Paulo yandikira ishengero ry'Abakorinto, aravuga ngo ishengero ry'Abakorinto, arabwira ngo nuko yavuze avuga ngo ndabandika mwebwe shengero ry'Abakorinto mwejejwe muri Kristo Yesu, ngo kandi mwahamagariwe kuba abera, ngo hamwe n'abambariza umwami wacu hirya no hino. Aya majambo arakomeye kandi arahambaye. Bano bantu shengero ry'Ikorinto Paulo yabandikiye ababwira yuko arabera bejejwe muri Kristo, ariko kandi ababwira ngo bahamagariwe gushishikara muri ubwo buzima bwo kwezwa. Dusozera no nyigisho tumazemwo indwi yose kubabera nk'uko yaduhamagara yera. Muri kino gisomwa nagomba dutahure yuko vy'ukuri hariho ubwoko bubiri bwo kwezwa, canke hariho intamboko zibiri canke nivo zibiri zo kwezwa. Urugezo rwa mbere rwo kwezwa ni ukwezwa Imana iduha muri Kristo Yesu igihe tumwizeye, igihe tumwakiriye nk'umwami n'umukiza ubuzima bwacu, duhindurwa abera kubw'ikibanza duhabwa n'Imana muri Kristo Yesu, duhindurwa abera. Haleluya. Icyo ni ikintu gikomeye kandi gihambaye, kuko icyo gihe twakira umwami Yesu Kristo turatsindanishirizwa ku caha, tukabohorwa ku caha, tukagirwa bidegemvya ku caha, tugashirwa vy'ukuri mu kibanza cejejwe, tugahindurwa abera uko akamere k'Imana kaza mu buzima bwacu. Kore ni ukwezwa twita justification, gutsindanishirizwa. Ni ukwezwa kutazanwa n'amasengesho, kutazanwa no kwisonzesha, kutazanwa n'amazina y'andi dufise. Ukwezwa kuzanwa nuko twizeye Yesu Kristo umwana w'Imana, dusha duhinduka abejejwe, tugahabwa ikibanza cyo kwezwa. Haleluya. Iyo ni umugisha ukomeye kandi uhambaye. Ariko kandi gihambaye nuko Imana itugize abera muri Kristo itwibutsa yuko duhamagariwe kubandanya tuba mu kwezwa, kubandanya tuba mu kwezwa. Rero hariho kwezwa nivo ya mbere twita justification,
gutsindanishirizwa turonkera muri Kristo. Hakaba nivo ya kabiri yo kwezwa iyo twita sanctification, ni urugendo rutangura iyo uvyawe n'Imana kugira ngo ushishikare kubaho uri umwana w'Imana. Alleluia. Ni kujya wofata akarorero keza twitahure, ufashe inyoni uyiciye amababa ntisubira kuguruka, naho muri yo yari ifise ubwo bushobozi bwo kuguruka, mwako ritagira amababa ntibikunda kwishobora kuguruka. Mbega ivyo bisiguye iki? Bisigura ngo igihe Adamu yakora icaha twaraciwe amababa, twabaye nk'iyo nyoni yaciwe amababa. Nuvuga ngo twarumva yuko twagomba gukunda Imana ko ivy'Imana igomba, ariko ntivyakunda. Ariko Imana ishimwe ko yarungitse Yesu Kristo kugira ngo vy'ukuri ase nkaho adusubije ko ya mababa, hama dusubire kandi kuguruka. Ibire bisigura ngo uno munsi kubaho mu kwezwa, kugendera mu kwezwa, kuba bera birashoboka kubera Kristo Yesu umwana w'Imana aba muri twebwe biciye muri mpemu yera. No munsi rero birashoboka ko twizeye Kristo ko tubaho ubuzima bwejejwe. Rero bantu Paulo yari karabandikira kuko hari habaye ikibazo mu ishengero ry'i Korinto, bari batiriganye batakaza umurongo, bava mu buzima bwejejwe, hatangura kubamwo amacakubiri, hatangura kubamwo ubusambanyi, hatangura kubamwo insaku, hatangura kubamwo ibice. Rero Paulo acarabandika ngo ndabandikisha ishengero ry'Imana ryo muri Korinto ryejejwe kubwo kwizera Yesu Kristo, ngo mwahamagara kugendera mu kwezwa, ngo mwimatanya hamwe n'abambaza umwami Yesu Kristo hirya no hino. Kuvuga ngo wewe mu kubandikira yabandikiye abibutsa yuko bahamagariwe kubandaniriza mu kuba abera nk'uko yabahamagaye ari yera. Alleluia. Ndagomba kugusengera mwene data aho hose uherereye kukurikira ibiganiro vya Saveur Divine. Nimba warakiriye umwami Yesu, warahawe kwezwa nk'umwambaro, warahawe kwezwa nk'ikibanza muri nivo ya mbere twita justification, gutsindanishirizwa. Waratsindanishijwe ku caha, ugirwa uwera, akamere k'Imana kaza muri wewe. Ariko mwaho kandi ntivyahereye aho, ariko guhera uwo munsi igihe wakira umwami Yesu, Mana bice mu mpemu wayo iduhamagara umuhamagaro wo kubandanya muri ubwo buzima bwejejwe, twitandukanya n'ikintu cyose cyo duhumanya, cyo gomba kudushira kure y'Imana, cyo gomba kutwanduza. No munsi rero birashoboka ko je nawe tugendera mu kwezwa. Ibi nivyo Paulo yandikira ishengero ry'Abaroma. Paulo yarabandikiye Abaroma mu gihe cya 6. Turabona ingene Paulo yabandikiye ababwira yuko icaha kitazobaganza kuko bataganzwe n'ivyagezwe, ngo ariko baganzwa n'ubuntu bw'Imana. Alleluia. No munsi rero by'ukuri twe nk'abantu bari muri Kristo, icaha nikikituganza kuko tutaganzwa n'ivyagezwe, ariko tuganzwa n'ubuntu bw'Imana. Alleluia. Rero ndabasengera ku Mana ngo ugire isengesho usenze n'umugoroba, by'ukuri uganirize Imana, bwati Imana ndagusaba by'ukuri unshoboze kubandanya kuba ubuzima bwejejwe mu byo nkora bya misi yose, mu vyumviro vyanje, mu majambo yanje, mu mubano wanje n'abandi, mu ma decision mfata buri munsi, umpe kubandanya mu buzima bwejejwe. Turavye Daniel igabane ca mbere ku murongo 8. Daniel yari umwe muri abasore batatu batwagwa i Babuloni, ari impunzi canke araba esclave. Ageze i Babuloni abona ingene Babuloni imeze, Imana basenga, ivyo bakora, abona vy'ukuri bari mu bintu bihumanye cyane. Iyo murongo uvuga ngo nuko Daniel agira imihigo yo kutazokwihumanisha ibyo kurya vy'umwami. Daniel amaze kubona ibikorwa muri Babuloni, yagize imihigo mu mutima wiwe yo kutazokwiyanduza, aziga mu kwera kwiwe. Alleluia. Ndabasengera ku Mana mwese mukuri ibiganiro bya Saveur Divine, uri kuraba inosi yacu yo itera igana. Dukwiye twebe nk'abantu b'Imana by'ukuri kugira imigabo, kugira imihigo yo kugendera mu kwezwa, yo kuzigama ukwezwa twahawe muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Alleluia. So rero twakira umwami Yesu, nababwiye Imana iratwambika umwambaro
umwambaro wejejwe, ariko ni responsabilite yanje nawe nk'abana b'Imana kuzigama uwo mwambaro twahawe wera igihe twakira umwami Yesu. Rero tugomba kwirinda mu buryo bwose, kuko uno munsi nk'umuyera aba muri twebwe, niwe adushoboza gufata ingingo zituma tubandanya muri inzira yo kwezwa, twubaha Imana, dukora ibyo Imana igomba, tuyigamburukira, twubaha ijambo ryayo mu buryo bwose. Rero Imana ibahezagire, ndiza yuko n'indwi yose twagize ibihe vyiza cyane gose. Rero ndangiza, turatahuye yuko hari intambuko zibiri zo kwezwa. Nivo ya mbere yo kwezwa niyo twita justification, kuba justifié kubwo kwizera Yesu Kristo, ugahindurwa umwana w'Imana, ugahindurwa umugororotse. Nivo ya kabiri y'ukwezwa niyo twise sanctification, kubandanya urugendo rwo kwezwa nk'umwana w'Imana. Yesu rero abahezagire kwa murabanye natwe mu biganiro bya Saveur Divine ino ndwi yose. Ikadusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze kangura imitima yacu, ikomeze dushoboze, ikomeze kuduha ubwenge, ikomeze kuduha inkomezi by'ukuri zo kubandanya urugendo rwo kwezwa, tukomeza kubabera nk'uko waduhamagaye nawe aruwera. Imana ibahezagire cyane. Data, mu izina rya Yesu ndasengeye umuntu wese yakurikira ibiganiro bya Saveur Divine kuva ku munsi wa mbere gushika uno munsi. Ndasabye ngo twese twuzuze nk'umuyera n'ubushobozi bwawe Mana, udushoboze kubandanya tubabera tuzwa mu kwera kwacu waduhereye muri Yesu Kristo nk'ingabire. Ushoboze umumama, umupapa, umusore, umwigeme, umwana, umuntu wese yakurikira ibiganiro bya Saveur Divine, twese mwami dushoboze kubandanya kuziga mu mwambaro watwambitse wejejwe igihe twakira Yesu Kristo. Uzobukoze mwami, turagushimiye, turaguhaye cyubahiro ubone bitazoshira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, naho kuwa mbere Yesu abahezagire cyane.